Ndasubiye kukuramutsa no kuguha kazi we munywanyi wacu wowe uriko urabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwe ikaze mu makuru agezweko ariko aravugwa cane irya rino nga mu gihugu c'u Burundi. Tugiye kugaruka kuri amwe mu makuru yihuta, amakuru tuhejeje gukorera amatohoza ndetse tumaze imisi turondera amakuru yo kwizera kubirabana n'ibiteramo vyari bitegekanijwe nga mu gihugu c'u Burundi. Bigahagarikwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Mu makuru rero tumaze igihe turiko turarondera ndetse nibejeje gutangazwa biravurwa yuko hoba hari umutambukanyi w'umutegetsi akomeye nga mu gihugu c'u Burundi yoba avyenyegeje inyuma ndetse yoba ariwe yatumye ivyo biteramo bihagarikwa nga mu gihugu c'u Burundi. Nubwo hari ivyo mu bushikiranganji batangaje, abo rero babujijwe gukora ibiteramo vyabo, akaba harimwo abaririmbyi rurangiranwa bakomeye cane mu gihugu c'u Rwanda, ariko wari ategeranyijwe cane nga mu Burundi hakaba harimwo Israel Mbonye akunzwe cane mu karere ka Afrika y'ubuseruko, kazamwo kandi na Bruce Melody kumwe n'umuntu azwi cane yitwa Ndimbati mu gihugu c'u Rwanda, ndetse hakaba harimwo n'abarundi bahagaritswe barimwo na Kidumu Kibido. Ivyo vyose rero ni bimwe mu biriko biravurwa kubirabana n'ivyico gitaramo. Bamwe baribaza ni iki coba caratumye vy'ukuri ivyo biteramo bihagarikwa. Mu makuru rero amwe dufise nuko harimwo ukuboko gukomeye cane kandi kunyegejwe ko bakwaratumye ivyo biteramo bitaba. Mu makuru dufise nuko harimwo imvo za politike, hakazamwo n'uyo mutambukanyi w'umutegetsi akomeye turi buze kumenya ngaha yoba yenyegeje inyuma y'ukuba ivyo biteramo bitarabaye kandi vyari bitegekanijwe ko biba nga mu gihugu c'u Burundi. Kumwe rero n'ibindi vyose bivurwa turaza kugenda tubigarukako ndetse tuze no kuraba ico bamwe muri abo babujijwe bankiwe gukoresha ivyo biteramo vyabo bavuga, ndetse no kuyandi makuru yose twanyegejwe muraza kugenda muyakurikira mw'idonido. Izo ni zimwe mu mfunyapfunyo ivya politike ndetse n'uyo mutambukanyi w'umutegetsi akomeye, ivyoba ari ivyo vyatumye ivyo bitaramo bihagarikwa. Sanga ikaze rero we tugiye kuyabanamwo mw'idonido. Ushobora kuba utumviriza uri ngaha mu Burundi, ndaguhaye ikaze. Abatwumviriza muri mu bihugu vy'abanye ndetse namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure, turatse ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Niba utarafyonda kuri sabone ubanza ugafyondako kugira dushizeko inkuru icigushikira mu bambere. I Bujumbura ni ukubera iki ibitaramo bitatu vy'abanyarwanda vyaburijwemwo. Ivyo bitaramo rero bikaba vyari vyatunganijwe mu ntumbero yihayanishwa gurisha itegekanijwe kuva kuwa gatandatu gushika kuwa 15 Nyandagaro i Bujumbura. Umushikiranganji ajejwe umutekano yarabujije bamwe muri abo baririmvyi kuza mu gihugu c'u Burundi. Abankiwe bakaba rero barababaye mu gihe bamwe mu babikurikiranira hafi bavuga ko ari ingingo ijanye n'ivya politike. Kuwa 13, kuwa 14 no kuwa 15 Myandagaro uku kwezi i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi, hari hategekanijwe ibiteramo ndetse n'abaririmbyi bo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko harimwo abarundi ibe n'abanyarwanda. Naho biruko umushikiranganje w'u Burundi ajejwe umutekano yarabujije bamwe muri abo baririmbyi kuja muri ivyo bikorwa. Abambere barabwa n'iyo ngingo n'abanyarwanda batatu, harimwo Israel Mbonye, Bruce Melody, Itahiwacu na Jean Bosco Mustafa Uwihoreye. Uwo wanyuma akabazwi cane mu vyo gutwenza abantu, akabazwi kw'izina rya Ndimbati, akina mu gikino gikunzwe cane co mu rukurikirane rwitwa Papa Sava, gikurikirwa cane n'abarundi hamwe n'abanyarwanda baba hanze y'ibihugu vyabo. Umuririmbyi Israel Mbonye ategura kuza mu Burundi, ntazoza, nararonka uruhusha rw'inzego zibijejwe, niko ubushikiranganji bwanditse ku rubuga rwabo rwa Twitter ruvuga ko ivyo biteramo bitegekanijwe canke se Israel Mbonye ari kuzogira biburijwemwo. Mu yandi makuru kandi nk'uko vyatangajwe, yashimangiye ko abaririmbyi bavuye mu Rwanda bategura kuza mu Burundi ngo ntavyo bazokora. Bakaba rero barerekanye ivyapa vya Bruce Melody ndetse na Ndimbati kuri Twitter. Umushikiranganje ajejwe umutekano buratomora cane
bavuga ko batazokwigera bemerera ko haba umuntu ava mu Rwanda aza mu Burundi, avuye mu Rwanda aje kuririmba ndetse ngo no gukoranya abantu ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngo mu gihe iwabo bugaranye. Bashobora kudutera ingorane tutokwitura. Ivyo bikaba bivurwa n'ubushikiranganji bw'umutekano n'iterambere rusangi, bikaba vyaravuzwe mu ndwi iheze. Uwo mushikiranganji rero akaba yarasavye abajejwe gucungera imbibe kuba maso, kuko ngo nkuko yemeza abantu binjira mu kinyegero nibo bazana umugera wa COVID-19 mu Burundi. Ati abantu binjira mu kinyegero nibo batuzanira coronavirus. Jean Bosco Nimbona batazira Kidumu aba i Nairobi, umugwa mukuru w'igihugu ca Kenya, anakunzwe n'abantu benshi cyane mu karere ka Afrika y'ubuseruko, yategerezwa kuba ari hafi y'abo banyarwanda batatu nawe nyene yarangiwe. Icatangajwe icese ni imvo zo kwikingira umugera wa coronavirus nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika mu nama yagiranye n'ababura amatari b'intara. Ariko kubwabo biraba hari yindi mvo nk'uko babivuga. Israel Mbonye ntaco yabivuga ko canke se ntaco yashimye kubivuga ko, ariko yari yashimye cane amasezerano yatewe ko umukono, aho yamenyesheje ati inyuma y'ubutumire burenga 100 vyanka muri iyi myaka ine iheze, ubu rero ndaje kandi ndi n'inyota. Bizoba ibishushe ku magenekerezo ya 13, ya 14 n'iya 15 Myandagaro, niko yagaragaje n'umunezero. Nayo ku bwa Kidumu ati nakarenganyo batwankiye mu gihe hari ibindi biteramo biriko biraba hamwe n'ibikorane vy'amadini bikogwa. Birababaje kubuza umurundi nka jewe kuja mu gihugu canje. Twari twiteguye kuryosha ibirore, niko yabwiye abamenyesha makuru i Nairobi muri Kenya, aho haheze imyaka myinshi Kidumu Kibido abarizwa. Amakuru rero dufise nuko harimwo ukuboko kutaboneka. Uko kuboko ko barukuwe. Ibiteramo vy'abo bacuraranzi bakomeye vyari vyatunganijwe na Akeza Creations, ishirahamwe risanzwe ari rurangiranwa mu vyo gutunganya ibirore. Bikaba rero vyari vyategekanijwe ko haryoshwa ibirore mwihayanishwa ryari ritegekanijwe kuba kuva ku wa 6 gushika ku wa 15 Myandagaro mu mwaka wa 2021. Valente Kavakure arongoye Akeza Creations akaba yanagiranye amasezerano nabo bacuraranzi harimo Israel Mbonye, akaba atashimye kuvuga menshi, ariko akaba yaragize ico ashikiriza ati sindabwirwa ku mugaragaro ibijanye n'iyo ngingo y'umushikiranganje hajejwe umutekano, niko yashikirije agatomora ko rero ngo yari yaronkejwe impusha zose zisabwa kugira ngo habe ihanishagurisha ry'uburyo bugezweho hamwe n'ibikorwa bikozwe mu buhinga bwa none. Isoko ryizewe rikaba rivuga ko imvo zatanzwe zitarizo, rikaba risigura ko umwe mu bakenyezi b'umutegetsi akomeye yamaze gufata ico kibanza nayo matariki kugira ngo ahakorere ihayanishagurisha, nawe nyene nk'uko amakuru ava mu masoko yo kwizera vyerekana. Ndabizi neza ikibanza citiriwe ukwikukira cahawe umukenyezi w'umukuru w'inama nkenguruzamateka, ariko ategura ihayanishwa rizoba kandi kuva ku magenekerezo ya 12 gushika ku ya 15 Myandagaro. Yaramaze gukota amahema n'ibinyamajwi bizokoreshwa aho ku kibanza citiriwe ukwikukira kuri ayo matariki nyene yafashwe na Akeza Creations, kandi muca mwumva ubuca yoroherezwa hagati yabo babiri, niko mu masoko yacu bamenyesha. Imikino ijanye n'imigenderanire, urongoye Akeza Creations akaba avuga ko mu gutumira abaririmbyi b'abanyarwanda yari yashatse gutsimbataza ubucuti bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Umwe rero mu bamenyesha makuru bo mu Burundi agerageza guteza imbere umuziki, aribaza ku nsiguro ryo gusivya ivyo biteramo vy'abanyarwanda mu Burundi. Ati nimvo za politike zasiguwe nabi mu bijanye n'imigenderanire, ariko ikintu cose cotegerezwa guhuza abarundi n'abanyarwanda cane cane mu Burundi
categerezwa koroherezwa ku rwego rwo hejuru cane cane mu gihe imigenderanire iriko iranagurwa. Uyo niko abibona. Itangazo ryashizwe ahabona kuri uno wa mbere, Akeza Creations ikabimenyesha ko yasibije ivyo biteramo vyayo, ikibutsa ko rero imvo ari ukubahiriza ingingo y'umushikiranganje ajejwe umutekano abuza ibirori vyose bihuza abantu benshi nk'ibiteramo, imiziki yo mu butambiro mu ntumbero yo gukinga no kugwanya irandagatana ry'umugera wa coronavirus. Ngivyo rero ivyoba vyari vyinyegeje inyuma yo guhagarikwa kw'ivyo biteramo, imvo za politike ndetse n'uyo mutegetsi, uyo mutambukanyi w'umutegetsi yoba yarabigizemwo uruhara nk'uko mu masoko yacu bavyemeza. Abahora rero mwibaza, mwe mushaka kumenya vyinshi ku vyoba vyinyegeje inyuma y'ivyo, ngivyo bimwe mu bihejeje gutangazwa. Murazi ko amakuru yose ariko aravuga ijya nino tuyabashikiriza idonidingingo imwe ukwaye mu kanya, n'ayandi arabagezwe ko ariko aragaruka ku cane ijya nino mu gihugu.